Gahana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure, mwe mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, abari hirya nino ku mugabane w'abanyaburaya, ku mugabane wa Aziya, abari hirya nino ku mugabane w'abanyafurika muri South Africa, Zambia, Kenya, Uganda, mwe mwese mudukurikirana muherereye ngaha mu bihugu vy'ibibanyi, mu buraruko mu Rwanda, mu burengero muri Congo, mu buseruko muri Tanzania, abari hirya nino ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezwe kari karavugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, reka tuyatangurire kuri iyi nkuru y'akababaro mu gisirikari c'u Burundi, abasoda barenga 12 baraye baguye mw'isanganya, aho baguye mw'isanganya hari kuri uyu w'Imana mw'ijoro, aho bariko baraja muri komine Mabayi muri zone Buhoro ku musozi Manyama. Aba basirikare bari bageze kuri uyo musozi bavuye mu gisagara ca Bujumbura, bari bariko baraja mu kibira kugombora abandi basirikari bari ngaho mu kibira. Imodokari yari batwaye rero yaciye ikorokera iva mw'ibarabara ryo ruguru ica igwa mu ryo hasi. Basirikari 8 bahise bahasiga ubuzima, abandi 12 baje kwitaba Imana nyuma, abandi basoda benshi bakomeretse cane bajanwe mu bitaro kuvugwa, bamwe bagarukanwe mu gisagara ca Bujumbura kuvugwayo mu bitaro vya Kamenge, bitaro vya gisirikare, aho bavuga ko rero abo basirikari nabo harimwo abashobora kuza kwitaba Imana kuko ngo n'imbabare cane, barakomeretse bikomeye. Bavuga ko rero icateye iri sanganya ngo kitari cuja ahabona, akaba ari umubabaro mwinshi, umubabaro ntangere mu banyagihugu baciye bumviriza iri sanganya ryabaye. Cabikoze natwe turavuze ngo turahojeje ababuze ababo muri iri sanganya ryahitanye abana b'u Burundi, abasoda b'u Burundi bariko baja kugombora abandi basoda mu kibira ca Nyungwe ngaho mu ntara ya Cibitoke, ikomine ni iya Mabayi mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu cacu c'u Burundi, aho hafi n'urubibe rw'igihugu kibanyi c'u Rwanda mu buraruko. Tuvuye kuri iyi nkuru y'isanganya kandi reka tubabwire turacari mu gisirikari c'u Burundi, inkuru yindi nayo ishavuje, abasoda 270 nibo baciriwe umunyororo w'imyaka 30. Abasoda 270 rero bakaba bari bapfunze bagirizwa ko barungitswe kugwanya umuhari w'inyeshamba za M23 kugwana mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, hama abo basirikari bagaca bagarariza bagataha bakagaruka ngaha mu gihugu c'u Burundi, ngo bagirijwe ivyaha vyinshi, ivyaha bigiye bitandukanye, ivyo kugarariza, ivyo gusevya igihugu, ivyo gusevya igisirikari no gusambura igisoda c'u Burundi, ivyaha vyinshi baciye bagenda bagirizwa n'umucamanza. Abo basoda rero bakaba baciriwe igihano kingana n'umunyororo w'imyaka 30 bapfunze.
Abo basirikari bamwe bamwe baravuga ko ari akamaramaza, bagahakana ivyaha vyose bagirizwa, bakavuga ko batigeze nta caha na kimwe mu vyo bagirizwa baciye bakora, ariko ubutegetsi bwo bukaba wagira umengo ni bashizeko umunyororo w'imyaka 30 kugira ngo batere n'abandi ubwoba. Abasoda bari muri Kongo abazorungikwayo bose babatere ubwoba ntihazogire uwusubira guhunga, babagiriza ko bahunze ku rugamba kandi bo barabihakana, bavuga ko batahunze, ko baciye batahukanwa ngaha mu Burundi kugira ngo hakurikizwe amabwirizwa yandi, bahabwe andi mategeko bari bategetswe. Abo basoda tubibutse ko bataha basavye inzira mu gihugu kibanyi c'u Rwanda mu karere ka Rusizi ngaho mu Rwanda, bajabukana ku mupaka wa Ruhwa mu Bugarama. Mu kujabuka bafata mu Rugombo niho binjiriye baca bashikanwa i Bujumbura, baca inkoho bari bafise barazibaka barazitanga. Mu kuzitanga baciye babakuramo impuzu z'igisirikari, baca babajana kubapfunga bambaye utwenda tw'imbere twonyine, nitwo baciye babapfungana, iyindi myenda baje kuyihabwa mu nyuma. Ivyo ngo vyategetswe n'umukuru w'igisoda c'u Burundi General Prime Niyongabo, niwe yaciye ategeka atanga ayo mategeko. Ngo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye nawe yoba ayazi ko, kuko ngo barakorana cane mu kurungika abo basirikari barungikwa muri Kongo. Ngo hari akagwi k'abajenero babifisemo inyungu zikomeye, akaba ari nazo mpamvu abasoda bama bavuga ko urugamba ruriko rurabera muri Kongo batukabaye barugaragaramwo canke barurimwo, ari nazo mvo abo bo baciye bafata iyabo bakuramwo akabo karenge baragaruka bataha mu gihugu cacu c'u Burundi, bavuga ko kuja kugwa muri Kongo atari igihugu c'u Burundi bariko bitangira, atari igihugu c'u Burundi bariko baragwanira, ahubwo bari kugwanira igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo kandi ikaba irungika amahera menshi cane asaga 500 vy'amafaranga y'amanyamerika kuri buri musirikare arungitswe ngaho muri Kongo, ariko ayo mahera acaja mu mifuka y'ako kagwi k'abajenero kajejwe kurungika abo basirikari muri Kongo, ntihagire ikintu na kimwe baha umuryango canke abaryango b'umusirikari warungitswe mu gihugu ca Kongo kugwana n'inyeshamba za M23. Muri ivyabaye murazo kungene bahora bagaragaza amafoto y'abantu bariko baragwa ngaho muri Kongo, baciye bafata ingingo yo kubambura amatelefone aya bita za smartphone bari baciye bafise, baciye bayabaka kuko niyo bafotozaga bagaca barungikira awabo. Iyo yabaga yagize ikibazo baca boherereza canke barungikira uwabo, canke kugira ngo bamenye ko uwabo atakiriho, kuko ubutegetsi bw'u Burundi ntabwo butangaza abapfira mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, baca babinyegeza mu rwego rwo kubandanya babinyegeza, kuko babona ko abasirikari b'u Burundi bariko barahonera mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Baciye babambura izo telefone ngendanwa. Gushika ubu nta musoda w'u Burundi ari mu gihugu ca Kongo arekuriwe gutunga itelefone. Ivyo vyose ni mu rwego rwo kunyegeza amakuru y'ibibera ngaho ku rubuga rw'intambara biva ku basoda
abasoda b'igihugu c'u Burundi bari muri Kongo hamwe n'abasirikari b'igihugu ca Kongo. Ni mu gihe inyeshamba za M23 vyoma bavuga ko izo nyeshamba zifata uduce dutandukanye tw'ico gihugu zikubise abasoda ba Kongo bagwanana n'abo Burundi n'Abafrika yo mu bumanuko SADC. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone. Hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri.